Ndabaramukije mwebwe mukurikira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwa ikaze muri kino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Uyu munsi simfise vyinshi novuga, ahubwo ngomba ngaruke kuri independence y'igihugu c'u Burundi. Ngomba ngaruke kuri uno munsi mukuru w'uno munsi twariko turaraba ukuntu ibirori vyagenze mu gihugu c'u Burundi, ukuntu Son Excellence yashoboye gushimira n'abitanze bagakorera igihugu. Yashimiye ingabo zishika kuri 5, araziha ubushimwe. Ivyo navyo ni vyiza kuba werekanye ubutwari, kwerekana icuri, kwerekana ubutwari kugira ngo ushimigwe na Son Excellence President de la République. Ivyo navyo bica biha n'inguvu abandi bantu, kuko gukorera igihugu kwitwa intwari ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bimeze neza. Rero nariko ndaraba ukuntu ibirori vyagenze. Ibirori muri make vyagenze neza, novuga yuko ari amarame, novuga yuko ari ibintu bimeze neza cyane. Wabonye yuko mu gihugu c'u Burundi dufise abakomando bakomeye cyane, wabonye ukuntu bururutse bava hejuru bagakoroka bagashika bameze neza. Kera twe tukira abapeti, hari ukuntu abakomando bahora bakorokera ahantu, je mvuka ahantu hitwa Ikiremba mu ntara ya Bururi. Rero hari ahantu bakorokera ahantu hitwa mu Mivo, vereza amaja Ibuta, ahantu hari kibuga nyene bakorokerako, ahantu haruguru ya Sikuvyaye gatoya. Ngira ngo nk'abantu baba mu karere, abantu baba Zabuta, abantu baba muri Bururi benshi barahazi ahantu abasirikare bahora bakorokera. Twahora tuja rero ahantu ku gatwe tukaraba ukuntu abakorokara, abo wasanga bakorokeye muri Sikuvyaye, abandi ugasanga bakorokeye mu mazu y'ahantu hitwa mu Mivo Iburarana, ugasanga bakorotse nyene nabi. Mugabo abakomanda buno munsi nabonye ari abantu baba expert, ntibatwagwa n'umuyaga ngo baguruke ngo bagende bagwe ku ma etage nk'irya nzu yubatse iri hajya. Nta n'umwe yashoboye kugwa hariya, ahubwo ikibanza bari bateguriwe kugwamwo naho batashoboye kugwa muri rirya darapo nyene, donc kuri kiye gitambara, ariko hari abo wabona baguye iruhande yabo, kandi wabona ko bagwa nyene bahagaze. Ubona yuko ari abantu bategura imyimenyerezo, ari abakomando bakomeye cyane. Rero congratulations sana abakomando bacu, mubahewe kabisa, mubikora neza. Turabona yuko igihugu cacu gifise abakomando, abaparakomando biyemera kabisa, kandi Imana ibiherebwe icubahiro kuko bijya si vya bose. Hanyuma twabonye na defile ikomeye cyane, defile y'abasirikare batandukanye. Turabona abasirikare basanzwe bakuze, turabona n'abasirikare nyene bataramara imyaka myinshi mu gisirikare. Turabona rero n'abakomando bari hejuru bataboneka no mu maso, n'uwaboneka mu maso wasanga yiramvye utuntu, uca wumva yuko niba abakomando bamwe b'inseruka rukanzi, niko babivuze. Wabona yuko ari ibintu bibereye, ibintu bimeze neza. Bobo ntibariko barakorera kurya muziki wabijya bitromba, ubijya bitarumbeti, ahubwo bobo wabona uko bariko baribugana nyene nk'abantu biyumva. Iyo gato yaho rero niho batwereka n'ivyuma dufise mu gihugu c'u Burundi, batweretse nyene inkoho ziyemera, baratwereka n'amabrande ari mu gihugu c'u Burundi. Turabona ibintu bitandukanye cyane, byari ibintu ubona yuko byateguwe, byari ibirori vyiza cyane, kuko bagiye baradusigurira tugira ati ijya imeze ukunuku. Mwabibonye ukuntu bagenda barabisigura, byari ibintu
byo gushima kandi noca mvuga nti igihugu c'u Burundi cubawe cyane, ni igihugu ucipanze muri make. Igihugu cipanze muri make kuko ugiye kuraba bijya bikoresho bagiye berekana, bijya n'ibikoresho byo gukingira igihugu, bijya n'ibyo gukingira igihugu, byo kuraba nyene umwasi ntihagire aho amenera. Bijya rero nibyo mwabonye, ariko hariho n'ibindi byinshi cyane. Kuvuga ngo dufise bijya nyene mu gihugu c'u Burundi. Igihugu c'u Burundi kiripanze, igihugu c'u Burundi n'igihugu uc'abagabo. Rero umunsi mukuru wa independance mubandanye mu buhimbaza neza. Iyi ni ntahe twebwe twaronse, byari bigoranye cyane kuko ugiye kumva yuko sogokuru atashobora kurya iki, sogokuru atashobora kurya amavuta y'inka, sogokuru amata nawe nyene ntiyayanywa, ntiyarazi uburyohe bw'amata, sogokuru ntabwo yarazi akanyama k'inkoko. Subwo no munsi ugenda hariho hose ukagenda ukagatora ukavuga uti no munsi ndarira inyama y'inkoko. Kera siko byari biri. Rero kuba Rwagasore n'abandi bari bafadikanije urugamba rwo kwikukira, barabishitse ko barashitse kuri bijyanye, baragize neza kuko umurundi ico gihe yarabayeho nabi. Mu gihugu ciwawe, ibaze mu gihugu ciwawe ukaza kuganzwa n'uwundi muntu atari n'imvukira y'ico gihugu. Murumva yuko byari ibintu biteye agahinda, ibintu bibabaje. Byari bibabaje kuko nk'ubunye nk'umuntu aje kuganza mu rugo rw'iwawe, uyundi mugabo akaza kuganza mu rugo rw'iwawe akagutegeka kandi uri mu rugo rw'iwawe, cyumva yuko ari ibintu bitameze neza. Rero Rwagasore yarakoze, yashoboye kudukurako ikiboko, yashoboye gutabara ba sogokuru, yashoboye gushira Uburundi mu mwidegemvyo, yashoboye gushira muri freedom igihugu c'u Burundi. Ivyo twoshobora kubimushimira, yarakoze be nabo vyafadikanije. Kandi nitwoshimira na Rwagasore gusa kuko bajya bami bashoboye kugwanira igihugu ku ntwaro yaba Mwezi Gisabo. Murazi yuko byari ibintu bikomeye cyane, murazi yuko Mwezi Gisabo ari we basanzeho, bashoboye kugirira nabi, niko no bivuga. Cyo mwumva yuko Rwagasore nawe yaje akora ibintu bimeze neza cyane. Rero umunsi mukuru twakwije imyaka 64 twikukiye, tuvuye mu bukoroni, twirukanye abazungu bari baje kudukandamiza, bari baje kudukoroniza. Yego baragize neza kuko nibo bazanye gusoma no kwandika, kuko iyo atababo twaba twarize, amashuri ntiyari kuba yarabayeho. Ariko naho ukuntu no ivyo twobibashimira kuko nabo ariko bari bavyaje umusaruro igihugu cacu. Nibo bimba ubutare, nibo barya amagi, nibo banywa amata. Murumva yuko nabo bagize ico bamara kugira ngo bigishe umurundi gusoma no kwandika. Ibi rero vyo gusoma no kwandika tubikesha bo. Rero Uburundi bwikukiye kwigenekerezo rya mbere ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 962. Aho niho Uburundi bwikukiye, niho bwinjiye mu bindi bihugu vyashoboye kwikurako abazungu. Murumva yuko twebwe natwe twabaye mu bandi, kuko n'abandi mu bihugu by'akarere, ibihugu vya Afrika byarikukiye. Ariko rero igihugu ca South Africa nico cikukiye ubwa nyuma, naco gituma igihugu ca South Africa abazungu batashoboye kubirukana, kuko ni igihugu cakoronijwe imyaka myinshi cyane, cakoronijwe imyaka irenga amajana 4. Abashoboye kuvuka muri ico gihe canke abashoboye kuza gukoroniza South Africa, abo ntibashoboye kubona intahe yo kwikukira, abo bose baza bamaze gupfa. Rero abazungu ico gihe South Africa yikukira, abari bahavukiye nibo bari bakuze, abuzukuru babo bavukiye aho nyene. Urumva
kugira ngo bashobore kubirukana bahave. Ego byari gukunda, ariko Nelson Mandela yaciye asinyiranira amasezerano nabo kugira ngo babandanye baba muri ico gihugu, kuko niho bari bavukiye. Ntivyari gukunda yuko bashobora kubirukana. Ariko rero ibindi bihugu navyo byarashoboye kwikukira, hanyuma barashobora kwirukana abazungu, co kimwe n'igihugu uci wacu c'u Burundi. Rero uyu munsi wari umunsi wo kwibuka imyaka 64 iheze Uburundi bwikukiye, Uburundi bwikuyeko intwaro yaba akava amahanga. Rero ikiganiro cari co kwari kuba turiganirira nyene tuvuga ukuntu twabonye ibirori vyagenze, abantu twashoboye kubirorerera ku buhinga ngurukana bumenyi, kuko ntitwari hafi yavyo, ariko igihugu cacu tugifise ku mutima. Ibibera mu gihugu cacu dutegerezwa kubana navyo kugira ngo tuze turaraba bishasha n'ukuntu ibi na biriya biriko biragenda mu Burundi, kuko Burundi n'ubwacu vuga yuko ari umuvyeyi w'abarundi bose. Iyo bava bakagera tuzokwama tubuzirikana. Igihugu dutegerezwa kuzirikana ko cane, kuko nico catuvyaye, ni naco catureze, no kugira ngo duce ubwenge. Twaciye ubwenge kubera Uburundi n'abarundi. Reka rero ikiganiro tukigarukirize ngaha, tubandanye turaba ukuntu vyagiye biragenda. Naho ubutaha mu kindi kiganiro. Imana ibahezagire. Merci beaucoup.